bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, kandi baramutse ndabaye n'ikaze mwa kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba w'igenekerezo ya 2023 kwezi n'ukw'icumi umwaka n'ibihumbi 2025. Cendamutsa cyane abadukurikirana bose aho baherereye, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, bari mu Rwanda, abari Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, aho muherereye muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, abari Aziya, reka mu mpande zine z'isi tubaramutse, tubahe ikaze no mwa kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba. Ese nkuko bisanzwe, nubwo turi muri bwa buryo mutaye musanzwe mutumenyereye, ntabwo ndi umwe muri studio, ahubwo ndi kumwe n'umusesanguzi tugiye kubana kugira ngo dushobore kuyaga byinshi cyane cyane ku byaranze imigwano yabaye mu buseruko bw'igihugu cya Kongo. Tubaza guca mu buce bugiye butandukanye, tubabwira ingene ama operation yagenze, ndetse tunababwire uko ingamba zashoboye kurangira. Nkuko bisanzwe, fise umusesanguzi niwe tugiye kubana mwa kino kiganiro. Umusesanguzi kanangure ndakuramutsa cyane. Urakoze cyane bwana journaliste, nanje ndakuramukije, ndabona ko wiriwe impore cyane gose. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose nkuko bagira hadondagura mu cungararo bitandukanye. By'umwihariko turamutse abakongomani bamaze imyaka n'imyaniko bariko baragirirwa nabi n'izinyeshamba kubera imigwano zino nyeshamba zatanguje ku butaka bwabo. Turazi ko dufise abakongomani benshi badukurikirana. Ico numva nubabwira mu ntango ya kino kiganiro nuko ibihe bari munsi byo bagenewe, kandi gifise intango kigira niherezo. Rero ndabaramukije bimwe byimva mutima abakongomani muri kumadukurikirana muri mu gisagara ca Goma, ndazi ko hari benshi bari muri Bukavu, turazi nanyi abari ha muri Uvira, abari hariya hejuru muri Fizi, abari ndafise umugenzi cyane ari hariya muri Ituri. Mwese kabisa mwumve ko tubaramukije. Turabiyegereje kandi cyane muri kino kiganiro aho tugiye kurabira hamwe ibyaranze imirongo y'urugamba uko journaliste abivuze ahatandukanye. Urakoze cyane umusesanguzi. Reka tugire ko mu gihugu gisahira mwana makuru turaza guca muri nguko tubabwire situation ngene zimeze, ukungene wazarinde yashoboye kugaba ibitero ahasanzwe hari birindiro vya M23 muri ngugu. Turaza kubabwira uko byashoboye kurangira mu iyo migwano. Sivyo gusa, twe tumaze igihe tubabwiye ivyashikiye uruganda rwakora ibintu bijanye n'ubutari canke rwahingurirwamo ubutari kugira ngo bashobore gushora produit fini. Tubabwira ngene FARDC yashoboye kugwangiriza. Ubu none twumvise izindi nkuru zivuga ku bijanye n'urwo Rwanda yuko rushobora kuba gongeye guhura n'ibindi bibazo. Turaza gusimba no muri Warikari neza na neza muri Ihura. Turaza kubabwira ama operation yashoboye kuhabera uno munsi, tutibagiye muri Nyantende hafi ya Nyangezi ku birometero bike cyane kugira ngo ushobore kwinjira mu gisagara ca Bukavu. Ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu novuga yuko by'akayobera abahinga bivanye n'ingene avancement aba bawazarendo bari gukora ku mirongo y'urugamba. Umusesanguzi kanongenda gwikaze uduhino nkuru nje cyane, duhere ngaha muri ngugu aho twumvise hariko harabera imigwano. Utubwire ngene imigwano yagenze nuko yashoboye kurangira. Urakoze cyane bwana journaliste. Izi ntambara ziko zirabira hano mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo, biriko biragaragara yuko zisa n'iziriko ziregereza ku musozo, kubera ko ziriko zisubira iyo zagiye ziratangura. Kano gace bita ngugu na gace kare muri Nord Kivu, kegeranye wanashaka n'igisagara ca Sake kare muri territoire ya Masisi. Aka kangugu rero na gace kari gasanzwe karimwo inyeshamba z'u Rwanda, ariko kandi harimwo nakandi gace gafiswe n'igihugu cha Kongo, ndavuga FARDC hamwe n'abawazarendo. So rero muri ibi bitero bya kozwe na wazarendo bagavye ibitero mu by'ukuri biremereye, kandi ibitero byari bifise ico bigamije juste kwirukana zino nyeshamba mu gace ka Ngugu. Aya masati ko turavugana, aka gace ka Ngugu kose kigaruriwe na coalition ya FARDC ibice 100%. Ubu tuvugana kabisa wazarendo na FARDC nabo basanzwe bafashanya, nibo bariko baragenzura kano gace kangugu ntibahagarikiye ngaho bwana journaliste magingo aya tuko turavugana
Ngugu imaze kwigarurirwa baciye berekeza mu gisagara cha Sake. Ndabibutse yuko Sake baciye badvancinga. Sake ni kimwe mu bisagara byatangwe kwigarurirwa na zino nyeshamba. Niko batanguye za Sake baca bandanya za Minova. Rero amagingo yatuvugana abene gihugu bo muri Sake ubwoba ni bwinshi batangwe gutabaza kubera yuko baramaze kubona presence ya coalition FARDC hano mu gisagara cha Sake. Sabene gihugu gusa bafise ubwoba n'inyeshamba ubwazo zamaze kubona yuko bagomba bazitekeza ibirago hano muri Sake naho zihakugwa. Tuko tubona Wazalendo rero ibiri kirakora hafi y'amarembo y'igisagara cha Goma. Twababwiye kare ibyabereye muri Nyiragongo cyane gose. Nkundire bona journaliste inshinda bifatanya na bimwe byaba ku munsi wejo muri Nyangezi. Noneho Nyangezi n'ikinyangezi byaduze bishika kuri Nyantende. Intambara zabaye ku munsi wejo muri Nyangezi aho aba Wazalendo na coalition yabo bashoboye kwigarurira cyangwa se kwivugana abasirikare barenga 250 bazijanye shamba baciye badvancinga bashika Nyantende. Uyu munsi ko turavugana bona journaliste Nyantende niho hiriwe novuga imigwano ikomeye cyane aho zijanye shamba zariko zirakira ibitero biriko biragabwa n'abawazalendo ku rugero rwo hejuru ndetse bikaba amakuru dufise akaba yerekana yuko zino nyeshamba ziriko ziratakaza ku gitigiri gikomeye cyane gose. Urakoze cyane Musesangozi. Kumbure hari akantu wavuze ngo ngaha muri Nyangezi na Nyantende ngo imigwano yatandukiriye muri Nyantende. Urashobora kutubwira muri Nyantende naho uko ibintu vyifashe muri rusange ko turumva neza yuko imigwano yamaze kuva muri Nyangezi bisigura yuko uburi muri Nyantende. Urashobora kutubwira situation actuelle muri Nyantende? Muri Nyantende bwana journaliste naho nyene ibintu ntabwo biriko biroroha. Tuko turabona zino nyeshamba zikomeje naho nyene kwakira ibitero by'abawazalendo. Abawazalendo mu byukuri bari ku mugambi runaka wo kwirukana zino nyeshamba ku butaka bwose bw'igihugu ca Kongo zamaze kwigarurira. Hano muri Nyantende tubutse yuko ari ku birometero gusa 4 n'ikibuga c'indege cha Kavumu. No, ahubwo ni gisagara cha Goma. Ni gisagara cha Bukavu plutôt. Ni a 4 km gusa. Urabona yuko bivuye a 20 km bigeze a 4 km. Umuriro hano niho uriko urakira ku rugero ruteye ubwoba. Usibye ko gose tutarashobora kuronka bilan yibimaze kononekare hano muri Nyantende, ariko kumbure ku munsi wacu wejo tuzogaruka muri studio tubabwira ibyashoboye kononekarira hano muri Nyantende. Ariko amakuru ibanze dufise na yuko hariho abagwanyi bizinyeshamba z'u Rwanda bari bamaze gufatwa mpiri muri kino gitero cyabere hano muri Nyantende, tutitaye ku gitigiri cyabari bamaze kuhasiga ubuzima n'ibikoresho bya gisirikare bari bamaze kwako. Nyantende rero abene gihugu baho uyu munsi nta gikorwa na kimwe cyakoretse, yaba abanyeshuri ntabagiye ku mashuri, yaba abadandaza ntibagiye mu bikorwa byabo kuko hazindutse harugwamo ubw'amasasu rukomeye aho abawazalendo bari batanguje ibikorwa bya gisirikare na hano nyene muri Nyantende. Asante sana Musesangozi. Reka dusimbire ngaha muri Twangiza Mining, uruganda rusanzwe ruhingura ndetse rukanatunganya amabuye y'agaciro ndetse n'inzahabu ziba zimbwe mu gihugu ca Kongo. Uru ruganda n'ugwinyeshamba za M23. Mu misi heze twarababwiye ingene byifashe aho FARDC yashoboye kuhaturira mu buryo budasanzwe, ariko no munsi turi kumva hari ibindi bidasanzwe yuko bahabereye ama operation. Musesangozi ushaka kutubwira ngene vyagenze? Eske bashoboye kuronka ibindi baturira mu gihe tuzi ko byose bari barabituriye? So bwana journaliste, ndashaka kwanza nibutse badukurikana yuko runo ruganda Twangiza Mining ruri muri territoire ya Mwenga. Muri Mwenga hano mu gace ka Ruindi, Rupemani ni Ruciga. Donc ni muri Sud Kivu. Aka gace rero ubuheze twarababwiye ibikorwa FARDC FARDC bahakoreye ingene bashoboye guturira runo ruganda. Runo ruganda ntabwo inyeshamba zishobora kwihanganira yuko Goma n'ukwezi utariko rurakora, kubera yuko n'uruganda
kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kw'icumi amakuru dufise avuga ko bari bamaze kuhakura ubutare bufise agaciro kangana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi 853 n'amajana 892 mu gaciro k'amaero k'amafaranga y'abanyaburayi donc amaero urumva ko amafaranga ni menshi cyane gose bwana journaliste no kuvuga runo ruganda ni novuga ko ni piyo imwe bakura ko amafaranga menshi gusumba ubutare bwose biba muri Kongo kuko la majorité y'ubutare bwinshi bimba hano muri Sud Kivu baca babucisha muri Twangiza mining hama bakabuhingura bagatwara produit fini baja kudandaza directement usibye ko ubwo ubwibwa muri Nord Kivu bwo bwabutwara bwashemina directement mu gihugu cy'u Rwanda so uyu munsi rero igihe cy'isaha imwe n'iminota 12 z'ijoro niho FRDC yaduhuza kandi drone zitumbera hano hejuru ya Twangiza mining drone cikubita ikibombe ku bitangi bisanzwe birimwo ibitoro basanzwe bakoresha bijya bitangi rero bica bituma umuriro ushwara hose inyuma y'ivyo baciye kandi iyi drone iturira kandi na centrale electrique aho rero byaciye birudubi Twangiza mining isa niyigurumanye gose ngira ngo abashuye kubona video ya Twangiza mining iri kirasha mwabonye ingene byari byifashe niwe twadukurikirana kandi yuko no mu gitero geruka kuri Twangiza mining bari baturiye iyi nyene centrale electrique hamwe n'amadepo bashiramwo ibitoro izi nyeshamba rero urabona yuko zari zasubiye kugerageza kwisanasana zirabe yuko zariko zirubaka bushaka zirabe yuko uruganda rusubira gufunctiona ukuri kwamye hama babandanye biyegeraniriza ubutare nkuko bari basanzwe babikora ibi rero ko warisoye FARDC ntabwo yashoboye kuvyihanganira yaciye hagutsa Sukoyi isukamwe mabisi hakiri kare ndakwibutse bona journaliste mu kiganiro twakoranye ku munsi w'ejo niba ntihenze niho bari bavuze uti twabonye yuko twaronse amakuru yuko igihugu cy'u Rwanda cazanye ibindi vyuma andi amasysteme y'ubwirinzi yoba ari un peu avance kugira ngo ashobore kurinda cyangwa ashobora no kuba yo resista kuri zya drone za FARDC mugabo uri kurabona yuko nubundi ataco biriko birabafasha ari mfa gusa Cirombo yarahagurutse ubu icakeneye na mahoro kubene gihugu biyo cyane gose nuko mbona nsanguza asante sana kuyo nkuru yo muri Twangiza hari benshi ndazi yuko batari babimenye bari bazi yuko Twangiza basa n'abahevye ariko mugabo murumva yuko Twangiza ari kirasana kugira ngo ishobore gusubira gufunctiona mu sisanguze kadusimbire muri Walikari neza neza muri Ihura hari byinshi byo birahavuka hari ama operation yahabereye no munsi ariko aravuga urashobora kutubwira situation active yo muri aha muri Walikari neza neza muri Ihura aha bwana journaliste muri Ihura imigwano kuri uyu munsi yatanguye isaha 7 z'umuhingamo aho mu byukuri abawazarendo bakije umuriro izuba riva bagaba ku bitero ku birindiro by'izinyeshamba za M23 biri hano muri Ihura ni bitero byari biremereye kuko abo twaganiriye mu ma 18h ya hano wacu batubwira yuko ubwo mugo masasu rugihari bivuze ngo abawazarendo bagavye ibitero basanga inyeshamba zagavye zarikanuye kuko ibitero abawaza bariko baragaba muri iyi minsi tuko tubona ko ari ibitero biri determine baba bakeneye kwirukana inyeshamba mu birindiro ziba zirimwo kugira ngo abawazarendo bace bavyokipa bikunde basekurize abene igihugu bari muri ubwo uburere hano rero muri Ihura amakuru naronse nuko intambara kabisa zahabereye kandi zinaremereye cyane mugabo hageze 18h bakirasana donc inyeshamba zagize resistance ikomeye cyane gose ariko kandi n'abawazarendo niko kuko baje sinzi rero gushika maginga ya nimba inyeshamba zashoboye gusubiza inyuma abawazarendo cyangwa nimba abawazarendo bashoboye kwirukana inyeshamba muri bino birindiro byazo kumbure yine nko tuzogaruka ko ku makuru yacu yejo tubwira abadukurikirana ngene byashoboye kurangira hano muri Ihura muri territoire ya Walikare so
bwana journaliste umbabarire ngigwe ko nakano ka analyse gato ndiko ndabona intambara ariho zigitanguranya gutangura bwana journaliste kuko wibuke yuko zino ishamba zifata bino bisagara bitandukanye za Sake, Minova, Goma, Bukavu nta ntambara zigeze zihaba wapi inyeshamba zatanga amafaranga hama FRDC igaca ibashikiriza ibisagara bitandukanye ariko kuri incuro rero turiko turabona inyeshamba ziriko zirahura n'ibitero by'ikwaruse FRDC kugira ngo babakure muri bino bice bari bamaze kwishikiriza cyangwa se gushikirizwa na FRDC. Aha rero ndiko ndabona ku ruhande rwa coalition ya M23 bariko baratakaza inguvu ku rugero sinovuga ko baratakaza inguvu ahubwo ubushobozi bwabo buriko buragaragara. Inguvu zaragabanutse. Inguvu ntizagabanutse ahubwo ziko ziragaragara inguvu bafise. Kuba bafise inguvu zabo ntizagaragara. Oya bakoresha amafaranga. Rero ubu amafaranga baracayafise mugabo ntibagishobora guhendesha abawazarendo canke FRDC aya mafaranga ntibayakira niyo bayakiriye barayajya mugabo ntibashobore kubashikana kuco bifuza. Hari niyo mpamvu mvuze yuko turiko turabona neza na neza inguvu zinyeshamba zingana gute inyeshamba zikomeye ku rugezo rungana gute ko nimba wazarendo igavye igitero mu gace runaka twumva inyeshamba zahavuye nubwo bishobora gushika zikahagaruka mugabo inyeshamba ziba zahavuye kandi iyo zihagarutse nta nkeka ziba zihagarutse kuri za nguvu zabo z'amafaranga. Rero nico gituma bishika igihe ntibaronke ababatorera ajya amafaranga wasanga rero inyeshamba ziriko ziriha ndabita urwamenyo ziko zihamenyo y'abatwenzi kuko zagiye ziyiririmba zihayagiza yuko arizo ari gisirikare gikomeye cyane muri Afrika ataco begera mugabo twaba tuko turabona abasivile nk'abawazarendo bariko barabarasa bakabirukana cyo tubona ubushobozi bwabo uko bungana. Nuko urakoze cyane musisanguzi ariko nkundire dusimbire mu minembwe gato. Byari twarababwiye cyane n'abasirikare b'abanyamurenge baba M23 Prito bafashwe na wazarendo ku abasirikare bane bacavuga ngo bari bishikanye igihe bari bafashwe ariko harandi makuru ava mu minembwe ndetse n'imidogo myinshi mu banyamurenge yasanzwe baba hari hejuru cece ndavuga ababiyita Madubu aho bavuga yuko ingabo z'ubundi ziko zirabicisha inzara zamaze gushinga amabariere hariya mu misozi miremire ya minembwe utemerewe kuja gusuma muri za Uvira mu gihe uri umunyamurenge. Usanguzi ndazi inkuru ashobora kubiyizi nike kintu witubwira ko wowe waratohoje. Urakoze cyane bwana journaliste. Imyidogo y'inyeshamba zita ngo na Madubu ndamaze kuyumva narabonye naho wanashaka bari bakora ibiganiro ku bitangazamakuru byabo bitandukanye aho bavuga yuko ngo abarundi ngo barungiswe kuri mission yo kurondera inyeshamba umugabo ngo bayashitseyo baca ngo bashira amabariyeri mu mabarabara ngo abuza ngo bo bavuga ngo abuza bene igihugu kuja gusuma akabicisha inzara mugabo ikintu cyambere novuga ni giki nuko d'abord ziyanyeshamba ni zitabire nyene kari nyeshamba ni nyeshamba ntabwo inyeshamba ibana n'abantu wapi ntabwo iba mu gisagara ija mu ishamba rero ajya amabariyeri bahashitse d'abord tubemeranye ko amabariyeri abarundi n'aba FRDC bashize amabariyeri hajya muri za biraro mbiri muri za minembwe muri za rugezi sivyo le fait ko bashize amabariyeri d'abord tubakeza iyi ni insinzi ikomeye cyane bashitseko umwasi bamusanze muhira caramwugariye yes iyi ni insinzi ikomeye cyane ahubwo n'aba bagabo bavuga ngo wazandi bicishije inzara nibumve yuko nyine wazandi ari bene igihugu kuko nimba bavuga ngo babicishije inzara bagaca bagaruka ku rundi ruhande ngo twabarashe ngo twabomoye ngo twabishe twabagasheje ucamva ko mu kanwa kabo ariko avamwe indimi zibiri n'abanyamanyanga ni ibinyoma sivyo kuvuga ko amabariyeri ahari uku n'ukuri nanje ndavyemeza cyane gose abawazendo tuvugana baravuga yuko ubuce bafashe bace bashira amabariyeri abafasha gucungera uruja n'uruza rw'abene gihugu barabe yuko atababa batwaye ibigwanisho atankozi zibibi ziba zirimwo ibi niko bimeze kuvuga naho ko
babuza bene gihugu kuja gusuma no kugira iki ni kinyoma cambaye ubusa ahubwo iyo bavuga bati aba wazarendo bayaturashe batugotsa hama turahunga rero twabuze ingene tuva mu mashamba turimwo kubera amabariyeri bahashize duciye kuri bariyeri baca batudoma aha bari kuba bavuze ukuri mugabo kuvuga ngo nta mwene gihugu ngava ngo muri za Minembwe canke za Rugezi n'ahandi waje gusuma iki ni kinyoma cambaye ubusa imigenderanire iracahari amasoko ararema ukuri kwamye abene gihugu barashora utwabo n'abandi baraja kutugura gusa utemerewe nuzi yuko yahetse inkoho wahawe inkoho y'inyeshamba zatwigwanira wemeye kwitwa ngo ni dubu uwo kabisa arenganye kuri bariyeri baba bamaze kumujumera kera bacamutera ikamba akatwagwa ku birindiro bya FRDC akaba agakugwa ko matohoza bimwe n'ibindi aha rero reka kwanza abantu batamanda bashimire bashoboye guhera ubwoba bakemanga daboro yuko ko warasuye FRDC yashoboye gushira amabariyeri muri bijya bice ufite ko waza amabariyeri rero ni intsinzi kuri coalition ya FRDC aba rero nabo ico no basaba ahubwo nibemere kwiyarinya baje ku murongo bemere batwagwe nkuko FRDC ibishaka batabikeneye nibagume mu mashamba niko bimeze ariko kandi nayo mashamba barimo ndiko ndabona ikorose FRDC tekera borohera nkuko bavyivugira drone iguma mu kirere iguma irondeza iyo batataniye ibonye ahantu baba bashize kirindiro yakororera ibombe ibonye naho ari kamwe batuma abawazarendo kuri front so bivuze ko rero abagwanyi bizinyeshamba zatwigwaneho kwigwanaho ntavyo bagishoboye inguvu zarabaheranye basigaye bagwanisha umunwa nkabashebuja baziyambwebwe za sarambwe nizo nguvu basigaye bagwanisha umunwa gusa ariko kandi haracariho igihe cyuko zinonyeshamba zatwigwaneho zishobora kugira iki kwitandukanya n'imbwebwe za sarambwe aya mahirwe baraca yafise bapavinye kwirimbura itsoke mugabo bashimye kuguma badadaza banangira umutima niba wote niba bawucana urakoze cyane Musangozi mu kurangiza ino nkuru yacu tubanze dusimbire muri Uvira maze igihe kintu turiko ratubwira situation zo muri Uvira uko zifashe urashobora kutubwira amajambo make uko muri Uvira vyifashe duhite turangiza kino kiganiro cyacu urakoze cyane bwana journaliste Uvira kiriya gihe twatanga amakuru yaho munsi ku munsi umwanya ku mwanya kubera utangaza amakuru by'u Rwanda byaguma bibesha yuko Uvira yafashwe Uvira byagenze uko Uvira mama isugerejwe niyo mpamvu twatanga amakuru y'imvaho umwanya ku mwanya kugira ngo abantu bamenye ukuri kwire muri Uvira so uyu munsi rero ntabwo tukivuga amakuru cyane kuri Uvira kuko nabakomeje kubesha ngo Uvira bimeze uko nawe ingufu zaraheze ntibagashikiriza amakuru mugabo cyo numenyesha nuko Uvira amagingo aya umutekano waho urarinzwe neza Uvira iratekanye nta kintu kidasanzwe kiri mu gisagara cha Uvira hakomeje kugaragara abene gihugu baja mikorwa byabo abamotare aba taxi vero abadandaza donc Uvira uja nuruza ni sawa it's okay ameze neza urakoze cyane Musangozi ndagushimire kwa zino nkuru washoboye kudutorerekaniriza ariko urashobora kuba ufite ijambo rimwe cyangwa abiri ushobora kongera ku nkuru tuba dutanze umwanya urahari kugira ngo duce turangiza kino kiganiro bona journaliste je franchement par ntaco mfise kongera ko ku by'inkuru zo kutaka bwa Kongo mugabo nagomba gushimira abantu bakomeje kutuba hafi turafise abahanuzi mu by'ukuri cyane tutaje dukunda kuvugira hejuru je ndumva no bashimira muri kano kanya ndabashimira byimva mu mutima ariko kandi nabandi ndabubahure hariho kumbure abagira ubwoba bwo kuba boduha inkuru boduhanura iyo babonye twashayishije abo tugira inama y'ibyo twokora kumbure kubibaza ko tutobumbiriza batwebwe suko tumeze niyo mpamvu twatanze zijya nimero utwandikiye wese turasoma ubutumwa twamusubiza icimbiro duhaye twagikorera ko usibye gusa ko hari message tubana menshi amamwe tukasoma dutevye mugabo ico ndico nuko ubutumwa nk'ubwo dushobora nako tubusoma hama tukagira ico
tubukozeko. Nuko ndagushimire cyo nshimira cyane abantu bose twanyuba kino kiganiro, nizira yuko abenshi muraye mumenye ukuri kw'ibiri ku mirongo y'urugamba. Rero ni ndabikibanure kumbure tuzosubira ku munsi w'ejo mu biganiro byacu nk'ibi. Bye bye.